hariho ibintu vyagiye birakogwa mu kibano gira namwebwe mwagiye murakurikirana cyane kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi twagomba kugaruka kuko bimwe igipolisi cyabikoze ko amatohoza ibikiraba ubwa mbere ni duhereye ku vya vuba ni vyabaye igitega mu gisagara ca Gitega muri quartier ya Karera ya kabiri igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka aho umwigeme yitwa Bukeye neza Belize afise imyaka 27 avuka mu ntara ya Karusi muri commune ya Shombo akaba yasanzwe aba muri Yoba aho nyine mu gisagara ca Gitega yagiriwe nabi n'abandi bagore bane baramukorera bidakogwa mu kumusuka ipiripiri mu gihimba cirondoka gushika n'ubu turiko turavuga akaba atarashobora gutora ubwenge abavyagirizwa rero batatu igipolisi cyaramaze kubafata kandi cyarababajije ntibabihakana ugira kane akaba ariko arabandanya arondegwa bakavuga rero ko bamwagiriza ko ngo yoba atwara umugabo w'umwe muri abo amatohoza ariko arabandanya kugira ngo ubwo bubisha bugayitse butuzwe kandi ababwagirizwa bashikirizwe ubutungane bishure ayo mabi bakoreye uwo mwigeme 24 z'ukwezi kwa kabiri mu Carama ya muri Carama ya gatatu ni ngaha mu gisagara ca Bujumbura muri commune ya Ntahangwa hari umwigeme yitwa Mushimiyimana Jacqueline yatumiwe n'umuhungu avuga ko basanzwe bakundana yitwa Bonide niyo nkuru batazira bugufi amutumira ngo kugira ngo amunezereze ko yahimbaza umunsi we w'amavuko hanyuma rero uwo mwigeme yasubiye kuboneka bukeye ari kiziga azanywe n'uwo muhungu muhira aho yaba nyuma rero y'ivyo igipolisi cyaciye gikora amatohoza cyatanguye gufata abantu benshi harimwo abo bari bagiranye uwo munsi mukuru harimwo abo yabako harimwo rero n'uwo muhungu bari basanzwe bavuga ko bari basanzwe bakundana hanyuma kirakora amatohoza yimbitse gica gisanga uwo mwigeme yakoroye inda yagerageje gukorora inda hanyuma bigenda nabi irahava iramuhitana akaba rero yapfuye amatohoza yerekanye yuko uyu bavuga ko ari we bakundana ari we yamufashije no mu kugura imiti yakoresheje kandi akaba yagiye gupfira mu maboko yiwe kw'iryo joro ryose bari maranye mu nzu nyene yiwe uwo muhungu abamwo rero akaba yaciye afatwa ku mvo z'amatohoza amatohoza kandi akerekana yuko ivyo miti yanyoye yari yayifashe hari hacindwe ko yari hafi indwi ko yari yayifashe igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa kabiri hanyuma murumva ko vyagiye kuba yagiye gucikana ku munsi ku igenekerezo rya 25 bukeye baraye bagize uwo munsi mukuru rero uwagirizwa ako kabi akaba yarafashwe ariko ngaha tugaca dutera akamo abagwaruka ko kunyifato rukwiye kuza ruragira ugufa k'uyu mwigeme byarabonetse neza mu matohoza yuko kwavuye kuko atigeze atabarizwa areka gutabarizwa kandi n'uwo muhungu yavuga ko bakundana kuko yari yaje muri urwo rubanza ameze nk'ukomeye nubwo ngo yagumye ava kuva agize afashe iyo miti yo gukorora inda yagumye ava gushika apfe urumva uwo muhungu yarabimenye kandi yari amatohoza yerekana yuko no mugambi wo gukorora inda vyose yarabizi ntiyigeze baramutabariza kandi yarabona yuko aguma ava Benilde Audran Ininahazwe uwo n'umugabo yari kwabira na Rukristo cyangwa Rukristo na Emerine Ndayishimiye
ubu bugeni rero ntibwabaye igihe bwagira bube kubera kuko uyu mukenyezi atabonetse, umugabo wiwe avuga ko yamurondeye akamubura, kandi yarituye igipolisi cy'amatohoza kugira ngo kimufashe kurondera uyu mugore wiwe. Tuvuga ko ari umugore wiwe twisunze amategeko kuko igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2019 bari bagize ubugeni bwisunze amategeko, bumwe bakunze kwita ngo ni etat civil. Burya rero nibwo bugeni bwisunze amategeko igihugu kugenderako, ibisigaye byo guca mu rushengero n'ahandi nivyo vy'ivyo wumva bitabaye muri ico gihe. Turavye rero amategeko, aba bantu bubatse vyisunze amategeko, nico gituma rero uyu mugabo yituye igipolisi kugira ngo kimufashe kurondera uyu mugore wiwe aho yoba aherereye. Igipolisi rero catangwa amatohoza kigasaba uwo wese yobona aho uyu mugore aherereye ko yoca akimenyesha amenyesha igipolisi kimwegereye aherereye kugira ngo uwo mugore aheze aboneke, hanyuma ibikurikira ashikiza umugabo wiwe, hanyuma ibikurikira biheze bibandanye.